Ego rero Mutama ariko yatuyagira ibintu vy'imibereho y'abantu bivanye naho baba n'ivyo barima, watuyagiriye abarimye ikawa mu Burundi bwa kera ingene bashobora kuvyaza umusaruro iyo kawa maze bikabafasha mu buzima bwabo bwa misi yose bakaronka ico bifuza. Mugabo hariho iyindi tunga tuzi cane abarundi bamye baha agaciro cane mu vyo borora yari inka mu Burundi yamye ari ikintu gihabwa agaciro kanini cane cane mu ntara zimwe zimwe. Wotubwira vy'ubworozi bw'inka, amoko y'inka wakuze ubona mu Burundi, nyene utubwire vyose igitungwa c'inka ingene cari gifashwe mu Burundi. Urakoze cyane. Urabona ubworozi intara yorora inka cyane, bashaka n'intama zaba zirimo, intara bita y'ubututsi ariyo Bururi. Ariyo Bururi kuko niho hantu himbuka inka cyane, niwo mwimbu tuvuga nka byo kwisuka. Harimbuka inka cyane, n'ubu baracyazitunze, naho baza barababuragiza abacazi akamaro kazo. Izo nka rero hari zihaguriye cyane. Inka rero ziratandukanye, zitwa inka mugabo ziratandukanye. Hari inka yitwa inka y'inyaruguru, bobo iyo iwabo inka z'ikirundi barazifise, bari bazifise cyane, mugabo barabanze gucanga n'izo nka zitwa ngo ni iz'ikizungu, mugabo inka z'agaciro ni za kera. Hanyuma izo nka rero, izo nka z'inyaruguru ni inka ngufi, ifise ijunja ikaba ngufi kandi ikitunangiza cyane ikavyibuha. Hakabaho inka y'impogazi. Iyo nka y'impogazi rero irusha ijunja iyo nyaruguru, usanga ari nini. Hanyuma iyo mpogazi ikaba nini, hanyuma ikagira ubuzima bwiza kandi igahaguruka. Hanyuma rero niyo bita impogazi, ikaba nini isumbya ijunja inyaruguru. Hanyuma rero hakabaho rero inka z'inyambo, kuko izo z'inyambo sinazibonye cyane kuko zaba ibwami n'ibuganwa. Izo nka z'inyambo rero zaba ndende, ikaba ndende, bayindende ikagira n'amaratwa maremare. Amaratwa n'amakigamuta. Amaratwa n'amambagwa, ayo mwita amahembe, kuko amahembe siryo zina ryiza ryerekeye. Bwa mbere hari amaratwa, amambagwa, aho hakabaho n'amategano. Ayo yose n'amazina y'amaratwa. Ayo urumva rero iyo nka rero ikagira amaratwa, nayo mahembe nturayabona, bijya bihagaze gutyo ntibibona. Bayita amambagwa, amahembe, ibintu. Hanyuma rero iyo nyambo rero ikaba itandukanye n'ubwoko bw'izo nka ndakubariye. Urabona yari inka ndende cyane, igasumbya uburebure iyo mpogazi navutse. Kuko iyo mpogazi yari inka yitunangije, mugabo ikagira ijunja rinini, igasumbya gatoya inyaruguru. Aho rero iyo nyambo rero zari inka zakundwa hehe ibuganwa, bwami cyane ibwami, y'abandi bikagira n'amaratwa, amambagwa maremare. Ko yagenda irashinze ahagaze gutya ayo maratwa. Ako kanyaruguru rero karagaka kitsindagiye kagufi, kakagira n'amambagwa magufi,
mugabo kakabyara n'ingoga kandi kakaramba. Ayo mata rero y'iyo nyaruguru n'ayo mata y'intuze y'izo nka n'ubwo bwoko bw'izo nka mbuze y'abaramwe, kuko zatangundukana ku mazina mugabo zari inka z'ikirundi. Urabona rero iyo nyaruguru yakamwa amata menshi, kandi uyikamye ishonje haba muki ntiyaboneka ko yashaje, kandi yarashobora gukamwa ifise amezi yasuye kwima, kubera ubwoko bwazo yavyara n'ingoga ikavyara nyinshi gutyo. N'amata niyo ntuze nyene niyo mpogazi nizo zakamwa amata yitwa manobu, ubwoko bw'izo nka zitatu. Amata rero y'intuze yo nyama ntawe nigeze nywa, mugabo amata yo yari amata y'agakurumba ko n'abama arizo bakunda. Mu migenzo rero bakorera inka canke abantu bazitunze, imigenzo y'inka, amazina ibayita kwari ukubera iki? Inka barayiha izina kandi ikaryumva ikarimenyera nk'uko k'umuntu. Inka mu mibereho yaho zaranywa umuti, baraziha umuti w'inzoka bakazina. Nizo nyuma zo kandi zishaka kumenya yego mu mibereho yazo, bakaziha umuti. Inka zaragwara inyonko bakazivura, bakama bazihaye umuti bakazina, cyane cyane inyana. Hanyuma iyo nka rero ifise nk'amezi bakayiha umuti kugira ngo ayo mezi iyo nyana iri mu nda imererwe neza. Baraziha umuti mugabo bayiha umuti mu kanwa ntibazina, izo nyine zari inyana. Iyo nka riga kuko bakanakumuhira bakayibyaye, ngo barayita izina ikaryumva, kandi uko yicara yita yego. Hanyuma ayo mata rero ndakubwira rero, muvuga ngo yacitse ngo yabaye amazi ngo yazemwo amazi. Ayo amata y'izo nka ntiyigera ageruka, yaguma arura umubihe, yego aryoshe manobu. Ejo uyakamye mu gatondo, ejo wasanga aruruma, amwe bita ikivuguto, akamwa izo nka. Hanyuma rero zikaya zikabaha uko bakazahirira, bakazorora, zikarya igitumba, nuko muhire bakazibikira ntuzeye ahantu hitwa umuvumba. Habaye umuvumba, inka zarisha zikarisha bakahabika, kuko inka yose yabifise ahantu irisha bayibikira, cyangwa bagatera ubwatsi, aho ubwatsi butanguye kuvugwa bw'intuze bwa sitisakumu, sitariya. Hanyuma rero ubu rero inka ikamererwa neza uko bakazibikira ku mucamo ariyo ku muvumba, zikarisha bakaziha amazi, zikabaho neza, bakazisasira icarire ikaryama neza, bakavumbura bijya bishwemo yateye mu gitondo. Gasome rero ubanze kwanza ugasome. Ati barafi ego rero Mutama, akazuba kavuye katwimura, ariko reka tubandanye ikiyago kiryoshe. Ego nakuze rero numva imigani icibwa bavuga ku gitungwa c'inka. Umugani nakunda kumva bavuga ati uwushaka inka aryama nkayo. Baba bashatse kuvuga iki? Urakoze. Ubwa mbere kuryama nkayo ni kuba ubwa mbere utayifise uyigomba, iyo nka urayihebera ukayigura kugira ngo niyashika mu ruhongore rwawe mu nzu uca uryama nkayo kuko wayiguze, urayigura. Hanyuma rero
ukayishariza ukayisasira hajya uryama kuryama nkayo ukayikuyakuya ikayagayaga ukayivuza ukayigirira isuku ngakujya wigirira isuku. Ivyo rero ni ibintu muri rusangi bisigura uwo mugani uburyamye nkayo rero. Yego kurya bavuga ati ntawe ujya katamugoye burya baba babona ko inka isaba ibirezo byinshi kugira ngo n'akamaro ifise kubera inka si ugupfa kutipuka uko nyene ukazibona urariye ivyamwa vyayo urumva ni ibintu bisaba gukorera. Yego yego uwundi mugani nakuze numva bavuga yari umugani umuntu bamwise ngo ni inka muga kenshi baca bashirako n'imirima bavuze ati uri inka n'imirima baba bashatse kuvuga iki navyo? Inka n'imirima ni yanka ica ku murima wewe nifasire ku muntu wewe ikintu cyose kibaye ari kibabaza ntukarireho kuko inka ntikariraho. Ni ukuvuga rero yuko iyo nka n'imirima wewe ufata ikintu cyose kimeze nabi ugatekereza urabona inka ikarengana babishyira ku nka irenze inka idakoze ku murima ikarengana ikigira idashituye. Ni ukuvuga rero nawe icyo kintu kibaye kibi utekereje ntukarireho ngo iki ko kibaye ndadugije ndagize gute tujya duhagararane ko oya uca rero umenya kujya kwinka n'imirima inka ikiye ku murima ntihishiture ntikwege n'akagori nicyo bisobanura. Ni ukuvuga ko waba uri umuntu mwiza baba bakwitegereje kibaye ngo gicyoya waba utekanye utanga amahoro uw'inka n'imirima. Urabona inka yahaye amahoro umurima. Inka yahaye amahoro umurima ntiyawonye umurima yawuciye iruhande irigira kugira ngo ube inka n'imirima ni nk'igitangaza kuko inka ntishobora kurengana idashituye. Wowe rero niba ibyo bintu ukabicamo bigoye aho ishabu ukaritsinda ntuce ufata ibintu byose ugurumuke ukabigwiza bigiwe nabyo byo gukirimutsa bijya by'ishabu by'iki bw'inka n'imirima kuko niyo nko uwo murima yawuhevye nawe bijya bihebe ubireke tekanye. Iyindi migani niko gutekereza reba kuyatera inka n'imirima. Iyindi migani nayo wumvise bavugamwo inka yoba ari nk'iyahe? Mugani y'inka umugani bavugamwo inka kuko inka yari twabivuze yuko yaragateka yari ubutunzi ku gihugu yego. Rero baravuga umugamba w'inka ba sogokuru bagiye babisanya yego. Urabona aho hantu umva bazitazira umugani w'inka. Urabona umugenzo w'inka w'umugamba n'ubututsi wari umwe mugabo ubututsi bwarasumbye inka umugamba kuko hari igice inka hariho igice cy'umugamba usa n'ubututsi nko mu Bukeye nko muri komine Bukeye za Kiganda za ntuze za aho bwa mbere Bukeye wari umugambi umeze nk'ubututsi aho hari yaguye inka cyane. Kuvuga rero izo nka igihe bahawe izo nka baba nyinshi ko nta muntu nyagihugu wagenda ngo nk'imihanda itatu cyangwa uhasanga izo nka rero ugasanga rero zirahari no kuzigaba bakazigaba cyangwa bakazibitsa baravye bamwe barashikana bakamushimira akamugabira kuko umwe bwariho abantu bagakundana azibise nka nyinshi nk'umugenzi ati
kajya gashura inzoka mugabira uzi uriyongerera amase uraza urashikana nta kindi azifise akamati kajya ka ntacyo nzoga ngo uzi urikuramo mugikuyemo kuko n'amase harya icyo utakuye mu mata uragikura mu mase burya amata si kugira ngo ni ugusomera iyo uciye ikintu mu murima ugatera uruyuzi ugatera ikintu mu iyogi ry'amase harya ni nka kujya kuguza gukamisha kuko urasoroma imyungu ugasoroma imboga ugafungura harya bica henshi ubwo bwose niho rucyaro ry'amahoro. Yego aborozi rero babana gute n'abarimyi ko wumva yuko ahari inka haba hariho n'imirima umworozi abana gute n'umurimyi? Urakoze urabona uwo w'inka atafise abana n'umutagira uwo w'inka hariho umutumba hariho umutumba bazica zaca zigiye gushoka zigiye kunywa amazi zigaca rero mu matongo y'abantu batabise inzoga. Ni ukuvuga rero kubera ubumwe bwari buhari barumvugane urangiza umuhora urangiza aho nzocana inka ntizihabe zikonera bakumvikana uwo muhora rero umuhora bakazitira bagashinga iminyari bagashinga ibintu byintu babita urukomanga inka zikaguma ziba neza zijya ku mazi ku rugomero. Hanyuma mu kubana rero gutyo bahera rero aho inka kuko ntiwotunga inka ngo ibura isaganirizo urabona nayo ziko zirabona n'ubu ubu barumvikana n'abanyamihana kuko utagira inka yararengana inka ikaronka hica hanyuma rero ati mwoduha ahantu bakavugana ari urwagwa akarutanga ni kumuhira bakumvikana ati muraza muzitire ntizinyonere gusa ba bantu b'inka rero bakaza bakaragana bakazana ibintu bazitiza uruzitiro zikarengana gushika ku rugomero rw'inka ku cyambu bahita ku cyambu aho inka ziganamira niko byumvikana rero. Hanyuma rero iyo amusumbye umutumba naho yaramusaba ni kwa kundi k'uwo muhora w'inka yaramusaba akagira ati jewe murantiza kajya kibara kuba hari hakira amatongo yagutse akamubayicura uranzanira uburyo rwagwa rwamye rufise ubumwe bwinshi cyane uranzana inzoga akayisaniriye ayo masaka akayasya akayakuramo ya nzoga akayiryosha. Iyi nzoga rero ijambo ryayo niyo gusaba umuhoro nuko n'inka nagombye ko zizajya hajyana ukwahi aho akazara arashyiraho kuko amatongo yamye angana bakumvikana gutyo niko bumvikana ariko bari uwo w'inka umworozi n'uwo w'amatungo atafise inka bumvikana gutyo yava kwaduka. Yego urumva rero ko atangwano zigeze ziba zivuye yuko bamwe hagati y'abarimyi n'aborozi b'inka. Ni ukuri kwa Mungu muzima urabona imyaba kubera kivuze byatangura ku myaba. Imyaba rero amaze kuvuga ati hajya mu myaba ntimujyane y'inka barabyubahiriza ati haragora kurima kuko imyaba yamyeho kubera imyaba yariho kubera yabayeho kubera ikibirigi cyagiye kugira mu myaba ababirigi barayikoreyemo barayikoramo sinzi ibyo bahakora ntabyonzi. Hanyuma rero agaca rero bagaca ukazamo ngo jenera gazuye ngo arabagazuye abayishwa bw'ibigasuzo ngo bagize amarenza igere kwakumiriza bwara abazungu bahumiriza kurima bakagomba rero abagomba kurima nayo amashamba yo mu myonga rwari urufunzo ryari ishyamba ntawarima byari ibizi ibintu by'urushonje urushonge mu bintu bijya bita inkorogoto bagira bakura indimbura
ahantu ibikoko byaba inzobe zibera mu ishyamba abazungu rero bagira ati rero mwaze muraharima bakagazu bakaduka nk'umwana akomeye umwana akomeye agaca afata akagazu bakarenza imirenzo agafata nkaha agaca umwaba umugazo amazi akaguma mu mugazo ya mazi yaguma mu ntuze yarimba cyane akimba ahantu bya byondo akarenza hejuru amazi rero ntiyasubira kugira izuba ryase rero bigaca rero biba amasa agaca arima agaca yumva ibyo ahatera y'ibyo biraya niyo uvuga ngo abagazuye imyobo yari iya leta barayitanga rero kubera rero uburimyi bwagiye buza abahinga b'abarimyi bagiye baza barabaho babona yuko amungize ari uguhomba bakaza baraha abantu bagazura nk'uwagazuye hanini niwe wabise imyaba minini niko byari bimeze. Watubwiye ubwoko bw'inka z'ikirundi mugabo turabona ko hariho n'inka izo twita iz'ikizungu kandi abantu bahurumbira korora cyane bazorora ku rwego rwo kugira novuga amararo akomeye cyane zijya nka nazo z'ikizungu zavuye he zaje ryari nizihe ubuze ubwoko bw'ingene bazita? Jewe igihe naruka nakuye ko nasanzwe kuragira inka ibugendana inka z'ikirundi hanyuma izi ntwaro rero intwaro yo kuribagaza niwe yatangiye kuzana ibintu byo hanze cyane rwose harata inkoko zitwa amaboriye no kuri mikino zabayeho inkoko z'amasake umva rero abazungu batanguye kuza baragwira aha mu Burundi kubera igihugu cyari nyabagendwa barakibamwo neza bagaca bashaka yuko izo nka no mu Burundi bazororeraho ayo mabishwa ngo n'amafirizo ayo ngo n'amafirizoni mugabo hari inka z'amasuguma ziva muri Tanzania zitameze nka zirya ni inka z'ubwoko bw'ikirundi za Tanzania zirya zisumbye agaciro zifise agaciro nk'izi nka ziwacu zirya rero zitunga abasuguma bo muri Tanzania b'abatutsi b'abasuguma ari ubwoko bw'abatutsi batunga kuko abatutsi bafise impano y'ubutunzi bw'inka n'abanyarwanda n'abanyamurenge n'akantu Imana yabahaye irakabamanyurira hanyuma rero izo nka rero bazizana uko bayizana imwe bakazigomwa bikamwa menshi muga ntibamenye agaciro k'ayo mata. Nivyo nagira mvuga izo waruvuze z'amafirizone igituma bazigira ku rwego rw'amahinguriro n'ukubera ziba zikamwa amaritiro menshi cyane urabona zikamwa amata menshi cyane atacamaze asumbya uramye ikamwe mu gitondo harya mu gitondo yariye irashobora kuzuza indobo nka zibiri kandi nka hagati mu kumurango bose bagakama kuko bivana n'ingene bayiha byinshi harya aya mata yose ubona kwira mu gihugu atacamaze atana vitamine afise niyo zikamwe niyo bakunda kuko ariyo barondera amahera gusa mbe nayo magi ayo magi y'amanyamutoyi atabise isake inka zima zitahuye n'imfizi ibintu bisa n'ibyo n'umuntu bizoba avyara atamugabo agira nivyo rero bigira agaciro atatitse bifise byazanywe nande nuko rero abazungu batabiye kugwira ha mu Burundi ivyo kare nta byari bihari uvuga uti amata y'ikirundi arasa akanovera kandi yarakuza abana bakadoha bagasa neza amata naguhereye ku nka y'inyaruguru hakaba impogazi hakaba inyambo izo za inka z'ikirundi zigatandukana ku mugabo amata yazo yari vitamine A zakamwa make mugaza kagiye gake mu buzima bw'umuntu akamwamo amavuta ajya amavuta bitewe n'amasoro wayakamye tubona nkako mu gatondo hari inka yakuzuza ku mugoroba haraho yuzuza yagira nk'igice akaca ashyira mu kintu cyitwa igisuku igisuku ni ikintu wari umutanga wava mu bwoko bw'igikunga bw'umuhiti bwa mbere ni umuhiti hanyuma kimaze gukura kikaba
igisabo cyanjye icyansi akacyavamwo n'uwo mutanga hajya baruhukiriza amata avuye gukama agacyasuka muri wa mutanga n'umufuniko w'uwo mutanga wari uhari agashyiramo hanyuma rero hageze ko bayaterera ukiranura agashaka kureba ko yamaze kubura ubu neza wateranye maze guteranya ntubujye bamwe muramuze kugura harya hakurya bagaca bazanira kandi bakayaburuga bagaca basuka mu wundi mubyeyi kugira ngo asukike kuko babimenyereye biba bifatanye hanyuma rero bagaca basuka mu gisabo agakiranura rero agaterera kubera havamo amavuta menshi terera agacoka akaruhuka hamwe arese yakakera ko yarese yacagira gukira asungagiriza akazabona isura ry'amavuta riraremba yitandukanyije n'amata none ayo masoro bavuga ngo zana amagi zana amasoro kubera ko abazungu abakoroni bari yarayafise agaciro bagaca baza barayaka ntiyumvikanye bikubwira urabona abazungu barafise ibintu vya vitamine barabizi bazi byinshi mu kwisi urabona ayo mavuta barayakunda niyo mavuta y'agaciro akubwira amavuta y'inka barayakoresha bakayahinguramwo ibijyanye n'ubuzeye bimwe basiga ku mikate bayita margarine ego bureba bica bayahingura hajya baca bashyiramo utundi tuntu ntagume ararya amata ariko baca bajyana mu bibra baca bayahinguramo ibindi gutyo utundi tuntu bashyiramo bagaca bashyira mu magopo rero baza barayatwara hanze bayanyaga batwara wewe rero wowe inka yawe yakamwe baragutegeka guterera ayo mata akava mwayo mata kugira umuzungu aze kuyatora abakozi b'abazungu umva baca bavuga ati zana ayo masoro tuyatware hari umuntu ajejwe iyo nka kwikamwa ayo mata akaza kuyaraba n'ayo mavuta yavuyemo barabatuma wavuze rero inka z'ibwami duheraheza kuri ivyo vy'imigenzo y'inka inka z'ibwami wavuze ko zari inyambo tubwira ivy'inka z'ibwami inka y'ibwami ubwa mbere ikivuka barayikora kwa ry'amaratwa kugira ngo mu mutwe horohe bakagiye hagigeze gukura kwa ry'amaratwa yavukanye amaze ngo gukomera hariho abantu bagejwe kuza kuyikura kwa ry'amaratwa ry'amaratwa rero baca bashyira ku bikingi by'irembo ku kirimba hariho abantu bagenda bakayana hajye ku cy'ikirimba yagendaga agashyirako akarubikako agize ngo agombye ko iryo rasiyo ritoguma rihagaze byarakunda kandi ntibakunda yuko cyangwa akamera gutyo mugabo ntiyaraba imbere kandi ngo tubwire rero igituma bashinga ayo wavuze ngo bayita amaratwa bayashinga kw'irembo urabona barayatega urabona inyana imaze gucuruka zitaha hari inyana zataha saa sita kuko ziriya z'imikurira hanyuma rero kuyahamura kugira ngo izikurane amaratwa ameze neza asharije inka kuko inka barayishyira cyane urabona imaze kugira amaze gutandukanya irimaze kuvako kiba kimaze gukomera kiya kinyuma haca hasigara iratwa ry'indani riri kw'inyama kandi irava amaraso kava amaraso cyane hanyuma gashyira ku bindi basigako kugira ngo ntimererwe nabi ikajya mu gatutu kugira ngo ntibabare izuba ntiribabure kuko haba hakomera hagati hakuma bashyira ku muti kuvuga rero
ariko ararikurako gutya hariho ukuntu yarigira gutya akarigira uku hanyuma rero rikazokura rimeze ukunyene iryo rindi rizokura rijya gukura yahamuye rero hanyuma rero agaca agenda agashinga kw'irembo ku kinyi c'irembo bagashirako ku gakinyi c'irembo bagashirako yarasika rikaguma akaba ariko arapima kugira ngene irasika rizoba rimeze izo rero zari inka z'umwami ya n'inka nizo nka zisanzwe barazitegera byaba n'ingene inka kuyishaririza mugabe inka umwami we urumva ko abagomba ayahagaze n'ayameze uku n'ayameze gutya yagenda yarabana gutya tuhora tuyabona ajarabana ntibayakunda barayahagarika cyangwa akagarika gutya niko yacakura zari inka zimeze nk'amahembe y'imbogo zari inka zisanzwe izo z'inyaruguru izo bavuga uko zigira amaratwa wasanga ameze ukuntu izo nyambo z'umwami rero inka y'umwami particulièrement yafatwa gute kubera yaba ari iy'umuntu akomeye cyane mu gihugu inka hariho inkuyo cyo cyambere nyambe yo kuyikuya iyo nka y'umwami hariho umuntu niyo baherako inkuyo hanyuma bakayikura ko utuntu twose tuba turiko utunenge twose utuguha aho ahantu yaryamye ikamba baraba isohotse hanze ziturutse hanyuma yega ntibari imwe yabara amararo mugabo iyo nka nayo yiwe yanywa amata ayurumva iyo kubyara ibindi bintu barazisiga zikayagayaga nizo bavuka inkuyo bakayikuyakuya bakayisiga hajya ku bwoya ikaguma iyagayaga amata yayo rero yayiwe wenyine ay'umwami gusa amata y'iyo nka y'inyambo y'umwami yabagwiwe kandi yanywa rurubu nta wundi sinzi ko basangira n'umugore wiwe ibyo niyo ntomeye yari amabanga yabo mugabo inka y'umwami yakamwa amata yari amata abishyirwa igisuku cy'amata cyaba kiri ahantu kwayo ntibava gutyo hamwe bavuga ati umwami yagabiye umuntu yamugabiye inka byaba byagenze gute inka kucyo yakoze akamugomwa ku byiza yakoze kandi inka nyinshi basigarirwa burya abapfasoni mwebwe murafise akamaro agaciro gakomeye rwose abatazi abubo ntibaze umupfasoni icyo ari cyo ababise abapfasoni bakabaha n'umunsi mukuru w'abakenyezi urabona byameze gute haraba umuntu w'umutoni akatona cyane nko ku mugoyi bavuga ati nakakora neza reka tumwongere inka bakamugabira inka nkanaburika bati nakamuramugabira nuko cyane ukaza wumva bajya abantu bitonesha baza kwipereza baza kwitonesha ukaza wumva ngo bakagenda ku kirimba ngo mwana ngo inka yakanye mukwi kugira ngo inka yo kwanaka ngo ntibikwiye kuba kwiwe ameze uku bakamurika bakamugegereza bakazimunyaga ibyo rero ntibyari bibaye iby'umwami byava ku bantu ibyo bavugana iby'umwami yemeye mugabo umwami yakugomye watonye mu maso yiwe yarakugabira ati ugabiwe n'umwami ashorera abantu babona umwami yaraza bamwe birata ngo iki yaraza inka nziza yamugo umwami afite inka nyinshi yaba afite ubusho bwazo imurambi y'abasiraro kubera ko bavuga ko inka zose zo mu Burundi zaba ari iz'umwami inyambo yarashobora kuza akayitora mu ruhongori wawe inka kuyitora ntiyanyaga umwami umwami kaba akadodobereza umva nakubariye mabuye urabona hariho abantu badodobereza ubwami bakabanyaga bakanyaga ngo nakajya ndahakwiye bakamurega bakamudodobereza bakitonesha muri abo bantu umwami none yagabira baba ari bande cyane cyane
abantu yagabira hariho urabona nk'abahanza abahanza abashubi bajya ntanga babaha imisozi yego hariho abantu b'abatutsi bari bagomwe ibwami hariyo abakama inka abanduzeye abanyakarama aho ababanda abo batutsi rero bababanda bararonka inka kandi bwari ubwoko nka bumwe barabaha inka kabisa akayimugabira nkazatewuja narankorera abizizo nka nyinshi aho umugana witwa Makere yaramuhaye inka umwambutse aramugabira abatutsi barakorana ibwami bakabaha inka bagaca imanza bagaca amabanga y'ibwami bakamenya ingene imanza zicibwa ingene bapfa nk'uko ko kwa perezida nk'uko perezidasi bagaca inka bakazironka gutyo rero umwami rero akugabiye waba wemewe waba ufise agaciro wari uw'agaciro n'umwami ni nk'uko perezida yoza ngaho hajya perezida kaza ntawuvuga hajya turahamukugabiye Uburundi bubona bagaca baguha n'ibipapuro aho n'impaka guhera none niba ari ubugererwa hari umuntu azapfa bukuru hajya bagazaragabiye abarundi amatongo kandi nta wundi muntu azomuvuguruza oya kandi nta leta ivuguruza iyindi murakoze rero Mutama Kome ariwe ntiyambe ego Konsima tukaba duhejeje tuganiriye byinshi hakaba ubutaha tuzoganira ku bindi vyerekeye ubutegetsi bwagiye burabisabisanya kuko hagiye urabuvuga n'ivyaburanze n'ivyo wabonye ego n'intwaro za kera ubwo butegetsi nibwo bwari ego murakoze cyane ku kanya mwaduhaye ego itasa n'izo mu nyuma ego zidapfuye mu kanwa k'abazungu ya ego murakoze kuba mwaduhaye akanya n'abazogukurikirana benshi ndazi bazokama batubwiye ati tuzanire Mutama muze muratwandikira ivyo mukeneye ko Mutama Kome agaganirira ko uwo munsi kuko ni incabwenge kandi ni nararibonye yabonye byinshi ego murakoze ndabashimiye cyane naho ubutaha mabuje nyakubaho mama wawiri niko gatsinda niyo garade Imana yaguhaye ego nanda gushimiye uko wamfashe neza n'ukuri nivyo amahasa tuzobiganira byo bacha sindambirwa mwendiriwe ego Imana yo mwijuru ikugumize hafi yanje ego iri nirago uri kurasigira abantu batazi vya kera kugira ngo bisabagize babimenye bumve kuko umuntu yashaje mu mitwe haba hari ibintu byinshi mu mutwe haba hari ibintu byinshi yego ntiwofuta bisangije urunganwe rwa vuba kubera baba bakeneye kubimenya umfugiye umuryango nabi yego murakoze cyane yego ngira amahoro